urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uhoraho niwe Mana yacu, ni mwiza kandi n'umunyembabazi. nanaryo asokwama zifise n'uwo kwizigirwa cyane. Uhoraho niwe Mana yacu, ni mwiza kandi n'umunyembabazi. nukuri nanaryo asokwama zifise n'uwo kwizigirwa cyane. Yesu niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe. Ikoguha bigwi ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Ikoguha bigwi ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Muri Yesu niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe. Ikoguha bigwi ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Ikoguha bigwi ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Uhoraho niwe Mana yacu, ni mwiza kandi n'umunyembabazi. nanaryo asokwama zifise n'uwo kwizigirwa cyane. nukuri Uhoraho niwe Mana yacu, ni mwiza kandi n'umunyembabazi. nanaryo asokwama zifise n'uwo kwizigirwa cyane. yadukijije ububasha bw'umwiza, tubona umuco wayo utangaje. Itwimurira ubwami bw'umwana wayo ikunda cyane Yesu Kristo. itwimurira ikunda cyane Yesu Kristo. yadukijije ububasha bw'umwiza, tubona umuco wayo utangaje. Itwimurira
ikunda cyane Yesu Kristo itwimurira ikunda cyane Yesu Kristo uhoraho Mana yacu ibiza kandi n'umunyembabazi nukuri nanaryo azokwama uwo kwizigirwa cyane uhoraho Mana yacu ibiza kandi n'umunyembabazi nshuti nanaryo azokwama uwo kwizigirwa cyane uhoraho Mana yacu ibiza kandi n'umunyembabazi nanaryo azokwama